Fani ubwa mbere namumenya ataramenya namenye kubera Kamikazi. Kamikazi twarabaye. Kamikazi Sandrine. Kamikazi Sandrine twarabaye. Ni Burundi. Mwarabani no mu Burundi. Ego nkiri inkumi nawe nyene akiri inkumi. Ego kandi no kuba hari ivyo mfise bikuze yarabishizemo uruhara kubera ko mu misi mikenya nabaye iwiwe mbaba umutembere nyene twabana imisi uko yarafise serire hariho benshi babonye ndavyinjiyemo baravuze amajambo menshi Fabiola banzi ko ndi umuntu mvuga make nitonda nta mbarimenereza bazi ko ndi umuntu nyene ntishurana nabi birenze canke ngo nyene mbishira so ni gose mugabo kubera ko bamaze kwishiramwe imenga Yesu bakunzi wa Star TV ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ndaziko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa vyacu birageraho twifuza ko bigera. My name is Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, ububeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fasha warafashijwe, Mr. Dollar Boy, Mr. King of Freddy's, all the way from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only my job. I need your support. Only my job kukazi kanje gusa nivyo nifuza. Bavuga ati avadoganye la gueule extérieure vous devez gagner ses dollars intérieurs. Nimushobora kwa muri ko muragwana muhiri wanyu. Usange ababanye bariko baragwana hama uce wirukira kubangurukanya ababanye. Uramanza ukabangurukanya ugwawe rurangiye uruhejeje ukavuga ati urugamba rwanje rurarangiye. Rero nimba rurangiye reka nje gufasha ababanye nkuko abarundi bariko barafasha Kongo na cyane kugwana iriya ntambara. Nuko rero mbwa Star TV murabizi. Ndabazanira ibintu nyene biba bigezweho, ibintu bishasha, ibintu vyiza cyane. Nama ndababwira ati jewe shaka ureke kumfasha ariko iyo bishitse nka kuzanira umu invite, iyo bishitse nka kuzanira umuntu mukuru, mushigikire. Kaga telefone kanje kumbure abantu manze ndababwira ahantu birukira. Nama ndababwira rero iyo bishitse nka kuzanira umuntu mu bwami bwa Star TV aba ari umuntu mukuru. Aba ari umuntu mukuru banifuza umushigikire cyane. Bivuze ko jewe nta bufasha mba nkeneye burenze ariko mba nifuza kuri abikiganiro kumbure wumvirize ivyo yagerageje kuganira na Star TV canke n'abakunzi ba Star TV. Rero no muntu mubona hano anyway araberewe asa neza. Anipona naturel ntago yiyambije nta tuntu yisize. Nibaza ko ari umubiri we kuko je muhe n'umuntu ndamanza nkamuraba kumbure nkamucunguza kugira menye vyinshi kuri we. Reka tuje ku rubuga rwa YouTube channel kumbure imbere ko tumuganiriza mbere ko tumwakira mu bwami bwa Star TV habwire ukuntu mwandika kuko ndazi ko arabadafise umwanya ariko mu gihe udafise umwanya kumbure nimba byashise ukumviriza intro yanje ko ndagira recherche connection iri kuranyanyira connection nga ndabona atari kirenga ariko biri kose andika Fafa official nuko Fabiola official. Fabiola. Okay. Niyo saba Fabiola official. Inge manze ndamurabe. Turiko turajana abakunzi ba Star TV andika niyo saba Fabiola official. Turiko turajana abakunzi ba Star TV. Nimaza ko turajana. Twagiye. Niyo saba indome nkuru nini yazijya bita So andika niyo saba Fabiola official. Nibaza ko twarangirije icyarimwe. Jewe ubu nyene direct nshishira ko sabone. Wandike Fabiola iminsi 6 arafise video ni na 2 weeks arafise video
ndabona hariko cinema ariko asangwa naririmba na gospel. Reka rero tumwakire mbwa Star TV ariko arakora vyinshi arifuza yuko ibikorwa bigera kure. Rero nimba ugomba ukurikirane kino kiganiro kora kwanza ivyo nagusavye. Wabirangije twagiye rero. Reka rero tumwakire mbwa Star TV yambaye neza cyane, asa neza cyane. Nkuko babivuga ati abarundi kazi turi beza cyane. N'abarundi natwebwe turimo s'abarundi kazi kuko nanjye ndi umurundi ndi mwizara. Kubera iki bavuga abarundi kazi gusa kandi natwe turabarundi natwe dusa neza. Reka rero tumwakire ku ncuro ya mbere mbwa Star TV nibaze ko waje gukora sabone iwanje manzo yihorere twandike hariya anye kwa Fabiola official dukore sabone ibisigaye amatubandanye. Reka rero tumwakire karibu cyane mama. Murakoze. Ndakwise mama sikosa. Narakimwe ndo mama w'abana babiri. Usabana babiri. Yego. Nakumenga usa n'ufise umwe Oya. Babiri. Ako simbaye wa mbere ndabikubwiye. Bama babivuze. Ariyo nongira ko nubatse ntavyemere ndamweretse impeta ngo ivyo nabandi baravyambara. Atize n'abantu baravyambara. Sanzwe ngo urashaka kuvyambara uri nkumi mugabo. Ara nababikora ku gatwiko kumbere babone yuko bakoze ubukwe canke bakoze mariage kumba atana kimwe cyabana. Ndibaza gusa je ntabo ndabona sinzi ko ashaka kwambara impeta. Duza gataka micro duza gataka micro navuga ko ntabo ndabona abantu bambara impeta batazambere sinzi. Akumenye kubo yambaye hari umuntu ayishaka hari umwana ngaho muri Taba hari umwana ngaho mukambenga avuga ati je nanjye janzayigwa ko ryari vyanse ko ayigwa ko Mungu wangu. Nubuntu kandi ni buke Imana ikabikora. Kabisa. Karibu cyane rero mu muryango waguse wa Star TV. Nibaza ko abantu benshi ngaha bariko baragukwirikirana kumbure ugire ko nabaramusa kubera ko nabantu beza nabantu bameze neza bagira umutima mwiza cyane. Ndabaramukije cyane amahoro Imana bane namwe mwese ndabakunze cyane ku madina mwayumvise niyo nsaba Fabiola. Ego hariho nakandi official ubw'ibikorwa kabisa kibikogwa. So ni Fabiola tuko mbwa Star TV ariko kandi kubagiye ku rubuga rwiwe kubona abwiye baje ku rubuga rwiwe rwa YouTube channel nibaze ko bagiye barabona indirimbo mpimbazamana ndetse na cinema. Ku ruhande rwawe muri urumva ko muri karere yawe uri kurakora ibintu bibiri uri kurakina cinema amemta ugasora n'indirimbo mpimbazamana. Icaje imbere kuruta byose cyangwa cyatangiye guseruka kuri ivyo byose ni icaje indirimbo rero natangiye gushira ku mugaragaro. Ariko kandi nashize ku mugaragaro ndi mu bya filme mugabo nico gikorwa natangiye gushirako indirimbo ariko nabitanguriye rimwe mugi cyatangiye kujako indirimbo. Bakunze kuvuga ati wajya ngo kuririmba indirimbo za gospel ngo numuhamagaro w'Imana. Kuko kuri Fabiola wabaye umuhamagaro w'Imana cyanye kabaye agakuko. Numuhamagaro. Numuhamagaro impamvu mvuga ko ari umuhamagaro nabigwanyije kenshi kuko bigiye ko ubu unye ndabigiyemo ubu muri 2024 mugabo ndabimaranye imyaka 7 biri muri jewe. Hariho niyo buca nkora ndayimaranye imyaka 7 narayikoze ndongera ndayiheba nkiri nkumi mugabo ubu ngomba subire kandi bana maze kubijambo. Ba Fabiola twakuriye muri Sunday School cyane twagiye kubibona dukuse. Twakuriye muri twavukiye muri Sunday School dukurira muri Sunday School n'uyu munsi turi muri Eglise. Sunday School. Urumva muri abana mwakoze mukijije. Ego cyane kubera twasanze n'abavyeyi bakijijwe. Nka mama wanje nasanze ari umurongozi wa kohari. Yaba mama cangurira muri Sunday School abaganseri ari abarongozi ba Sunday School candabikuriramwe n'ubu ndirimba muri kohari yaba mama kabisa. Uno munsi uko biri kose nibaza ko umuntu hari abantu basanzwe baririmba gospel usanga bafise ahantu baba bakomoka ugasanga barafise eglise kanaka ibashigikira. Kuri Fabiola hariho eglise gushigikira cyane ni bwa buryo bwawe wewe nyene uvuga ati reka nkoresha uburyo bwanje kumbure ino muziki mpimbazamana ndayishira hagaragara. Eglise iranshikira cyane kuko bwa mbere bwo ndi Methodiste libre kandi batabizi ivyo bari bikirega nk'abantu twebwe twakuze twigira muri za katolika twiturira ni nko basi katolika Pentecote ni Eglise Methodiste libre ni dini sengera musanzwe ninjiriramo. Ego baranshigikira ko baramfasha ku masengesho na courage. Umuntu agushigikira si mu buryo gusa si amafaranga gusa ariko kandi agusengera kandi agakurikirana ibikorwa byawe akagwana courage. Mu bisanzwe niyo ni support ikomeye cyane. Ariko mu bundi buryo dukunze kubona kenshi
hari abantu kenshi uri kurakina sinema canke kumbure reka tureke indirimbo mpimbaza kuko indirimbo mpimbaza buri muntu wese aratahura ko ari nko gusenga n'ubutumwa uri kuratanga ubicishije mu ndirimbo mpimbaza kenshi iyo umuntu agiye gusora sinema harabaho abapinga babandi twita ngo bakijijwe babandi tuvuga ati barakiriye agakiza kuri Fabio cyo kintu nikigeze kibati ugiye mu masinema ushobora guponyoka ugasanga uraponyotse Imana kumbure bwa bwizigi wari ufise canke kwa kwizera wari ufise kurapunguse bo hariho benshi babonye ndabyinjiyemo baravuze amajambo menshi Fabio rabanzi ko ndi umuntu mvuga make nitonda nta mbarimenereza bazi ko ndi umuntu nyene ntishurana nabi birenze canke ngo nyene mbishira so ni gose mugabo kubera ko bamaze kwishiramwe imenga umuntu agiye muri ivyo aba ataye intumbero oya siko biri bo baravye amajambo nyene ko nzohinduka mugabo bazobirindira babibure jewe suko ntibije kumpindura kandi nzoguma uko nari nsanzwe ndi igisubizo kuri abo onye ugiye muri sinema bagize ico bavuga ubabwira impamvu wagiye muri sinema koko sinema ho igiye gufasha iki abo bandi bantu nkuko uririmba indirimbo mpimbaza zigafasha abantu guhimbaza Imana bakoresheje imiziki yawe canke indirimbo zawe sinema nayo iri kwirabafasha iki muri kano kanya canke nimba uwo muntu atarabona ico yo mufasha yo sinema ubona yo mufasha iki murakoze icatumye ndabijamwo nuko hariho ubwa mbere bwo jewe filme ndaziyandikira ndiho ndandika ndumva nyene hari byinshi biza muri jewe numva vyofasha abandi icatumye ndabijamwo nukugira ntanga ubutumwa bwiza kugira abo bameze nkuko bahinduke ngerageje kuvuga nko kuri iherezo ry'imyifato filme ya mbere natangiye gushirako ni igaragaza ku muntu imyifato ukora imyifato myiza iherezo n'impembo ufise imyifato mibi ugerageje kwikurikirana ucubona inzira ukwiye gufata iyo ariyo ariko nubwo bari imibura hembwa tumuhembwa nabi uhembwa nabi mu bisanzwe kandi umva impembo mbi nyene si y'amahoro yego rero intumbero no kugira nshikane ubutumwa kure kugira ibiri muri jewe bisohoke bifashe benshi ngerageje no ku ndirimbo indirimbo umuntu indirimbo narababariwe nayishize ku mugaragaro kugira ifashe benshi numve ngo sinoyisangiza imwe muri jewe canke muri eglise ego kabisa indirimbo narababariwe imaze amezi 4 ni indirimbo mbere ngerageje kuraba ino sanamu yawe canibuka abantu bagupostinze nabonye amaposti menshi hariya kwa Fanny Lavine nabonye yaragupostinze undi muntu na Constance haya Sabasi ntiyagupostinze Sabasi ni muzina Sabasi ndamunza ariko nibaza ko yatanze mugabo amaso mandi yoyo bamaze kumbona ugupostinga kwawe na Fanny Lavine afise urubuga rukoze mbese runini rudapostinga ko buri muntu wese kumbure numva shaka kumenya imigenderanire iri hagati ya Fabio na Fanny Lavine bahuye gute bimeze gute kubera ko umuntu nk'ujya amaze kwandika izina muri sinema n'umu influenceuse akomeye cyane heruka gutwara n'agashimwe kuri Irebe agashimwe nubwo yuko bariko barahiganirwa n'abandi bantu benshi ari abantu badashobora gutahura mbega uno muntu yahuye n'uno muntu gute Merci beaucoup Fanny ubwa mbere namumenya ataramenya namenye kubera Kamikazi twarabaye Kamikazi Sandrine Kamikazi Sandrine twarabaye ni Burundi mwarabani no mu Burundi ego nkiri inkumi nawe nyene akiri inkumi ego kandi no kuba hari ivyo mfise bikuze yarabishizemo uruhara kubera ko mu misi mikenya nabaye iwiwe mbaba umutembere nyene twabana imisi kuko yarafise serire Kamikazi yarafise serire y'abakobwa akaduha ijambo ry'Imana akatwigisha nyene byinshi ego byinshi nayo murahuye ko nabiga by'impamba y'umunsi yarategura ijambo ariho turi byose nyene bikanyespira rero naramumenye Fanny ariko kandi casanga adinaye na Gansere wanje akamenyana kandi n'umugenzi wa Gansere ndamwita nka Gansere wanje yitwa Mama Sami Mama Sami ndamubona aba hariya anye munuze Nyabugete oya aba mucarama
Okay unuwundi Mama Sami rero canja muri maheje yiwe ya Fani njanye na Gansere na Masami nyene ko Masami n'umugenzi wa Fani gose bo mu nyuma canja kubaramutsa kuko njanye na Mama Sami turifotoza nyene muri mariage basi mu nyuma canjayo kandi kumuramutsa Fani naramwandikiye nyene nja kumuramutsa mu nyuma nyene ubugenzi buca burabandanya no kumubwira urumva ko vyaciye vyoroha kumubwira ati impostingira ino link yaravyakire neza kandi ndamushimira gose uvuze ati Kamikazi Sandrine yarakoranya abantu hari abantu benshi ashobora kwibaza ati bari abantu burya hari gihe bakora ibintu bariko baratwika ugasanga ntakijijwe kumva ariko arasura zijya cinema agaca kizwa kumbure babakizwa bakurikirana za cinema ziwe koko Kamikazi arakijijwe nyene cyangwa nyene nagatwiko Kamikazi arakijijwe yego kuvyo kuko Imana nibone kiri mutima w'umuntu mugajewe kuvyo mbonesha amaso yanje n'imisi twamaranye canke amezi canke imyaka twamaranye kuko irashika nk'imyaka 2 yego naramubonye mwagakiza niyo mpamvu navuze yuko byinshi nabirahuye iwe yego okay je numva no kubaza kino kibazo ushante pour quelle intérêt muririmba kuri intérêt yana cyane no nzino ndirimbo mpimbaza Imana kako no musi umuntu aririmba indirimbo zisa avuga ati zoronka show ejo ndonka amafaranga kuri Fabiola aririmba kuri quelle ndirimba kugira nze mpembwe n'Imana kubera mba ndiko ndatanga ubutumwa bwiza mba ndiko ndakorera Imana ego ariko arabavuga ati impembo y'Imana irateba aho rero kubera ivy'Imana bijya barambije abarambiwe batashe ego bisabura nyene bibaye ngombwa wihindukize uhagarare wicare ariko urindire nyene Imana nyene iguhembe ugashira amaguru hasi ariko bitavuze ko Imana izoguhema ngo kuherezo burya Imana iguma ihezagira abantu irahezagira ego cyane muri zanzira zayo tutazi mu byo umaze gukora muri izo ndirimbo mpimbaza Imana hari byo umaze gukora ukabona ati Imana yagaragaye pe cyane gose muri indirimbo mpimbaza Imana cyane byari bigenze gute hariho igihe kimwe nkishira ko ndirimbo narahuye n'umuntu by'ukuri arambye ati courage kandi by'ukuri namajamo meza arama na envelope ndumigwa cyane ego ndavuga ati Imana by'ukuri biraga ego irimo quelque chose ego ndumigwa nyene shitse muhira nyene ndere ku mugabo ati yahezagiwe n'indirimbo watanguye kuririmba utararuba kugwawe sinzi ko mwubakanye nawe akijije cyane wanashima indirimbo niwe yanditse narababariwe ntazi kwandika ego filme niyo nandika ubundi bw'indirimbo ego bisigura ko mwemezanya ati twe tukitegezwa ku bana mwana ahuriye muri Sunday school kugira bifate inzira yari umukuru w'ugwaruka wacu rero akiza kundesha navuga ati Imana yanje nyene umukuru w'ugwaruka agomba nte muri ivyo uko nyene nabona imenga bivuga nyene umudeje ni base rero sinari bwabishire ku mugaragaro narabibitse ko mugabo kubera je nkiri inkumi naratamba by'ikirundi imbyino iyo nari narakoze twarayitamba kandi twarayitamba mugabo sinari muri ivyo cyane kuko nta na cano nari mfise rero yanjanye atazi ko ndi muri ivyo ubundi bwo n'uyi myaka kugira ihere ko ari kugira nyene ndabisengere abyumve abitahure ko ari abagabo benshi batabitahura hari umuntu yigeze kumbwira ati ngo tugende kuri eglise wacu ngo kuri eglise wacu ngo utagira ngo umugore baraguha umusheri una mariage ngo bakayigukorera binyibukije ibintu biraho ndakwibukije ibintu biraho ari umuntu yantumiye uko nyene ndagenda aho nyene umukozi macha avuga ngo ndaguhaye uyu unye ngo niyo muzobana ngo ndabonekewe sinagarutse ego kuko je sinjana nibishobisho yeshe avuga ati ngo ndabonekewe ngo uyu yarampagurukije arahagurutsa n'uwo muhungu turahagarara nawe urahagarara ndahagarara kubwo kubaho kuko sinari kugaragaza nyene mu rusengero ndahagarara nyene ndarindira araheza ndarindira n'amakoraniro araheza sinagarutse shitse muhira ndabibwira mama ambwira ati nama nababwiye ivyo byo guma mugenda uri umuntu rero wizera cyane wavuga ati reka ngo pastor yabonekeye bati n'unyene nari nkumire navuga ati ashe Imana ishimwa ndaronse ariko usanga yari yakoze mu ntoke rega pastor ati we pastor
cheza diri umuntu azoza ngaho uzovuga ati naboneke uyu ko ari uwe wawe byoshika je nagiye hano muri eglise kanaka baca babwira umuntu araho ati Imana yavuze ati aho hantu ugira uje hanze hahebe ntugende uzohurayo n'ibibazo byinshi aho rero aho ubu tubi ibibazo ugira uje hanze baca bakubaza ntugira uje hanze yego baca bakubwira ati ntuje bari ibibazo byinshi kubera barinze kubikubaza ko bataba barinze je sinkunda umuntu ambwira ibintu mu bantu ngo bimeze kunuko ndakunda umuntu ambwira ikintu ntaramubwira ikintu na kimwe atana kimwe azi mu buzima bwanje niho unasuzumira impemu ya vrai uzi ko arongo na eglise menshi ajamwo abantu badafise abasheri cyane kugira kumbere bashobore kubona abasheri bibaho kabisa uno munsi haize amezi ane ushize hanze igikorwa cyawe indirimbo ya gospel indirimbo mpimbaza Imana ariko nigiye kitari gito haya turabona iyindi ryari iyindi tazi ukwezi ni guhera hako filme zawe zisa neza ariko simbona igituma zitari kuduza amantu zenga merci ngira ni kubera ari intangira goye munafasha nyene kugeza kure ibikorwa ndiko ndabibona zuramukinisha na Fani umugenzi wawe tumuha amafaranga ujya arakaze ni buke ariko ndabona ntacyo bibaye ibintu bizogenda neza amen umwaka utarahera ufise bino biharuro ni bon abakozi ba Star TV reka dukwizerere igihumbi cy'ababone turaye ko vyocamo byengira ntigite mpaka bakwiye nzidakoresha igano turi kuri wisa nonante nge turebe rero mu ndwi imwe itarenze tuzoba dukwije igihumbi cy'ababone acagenda bayimonetize nawe atangure kuronka n'uduharake nuko abakozi ba Star TV nico nabasavye dukwize igihumbi cy'ababone rero ku rubuga rwiwe andika niyo saba Fabiola official ndaza gushira muri ntuzenya link muri community yanje nongere ndayishire muri commentaire ndayipininge hejuru icyo uza gukora gusa ni kwinjira kwanza umanze ukore sabone ibisigaye bizoja kuri abantu hanyuma ariko wakoze sabone kugira tumukwirize igihumbi cy'ababone kubera ko kugira ube monetize nuko kwiza igihumbi cy'ababone rero reka tumukwiriza ababone kumbera ari wasanga amasaha yarakwiye yasigaye ko dukwiza aba abone igihumbi so rero guys twagiye nta mutima mubi tugira murabizi nta mutima mubi tugira so reka tugushimire cyane ariko kuko sinzi ko ari inge turabe no cinema uri kurashirako turana ko ugeze kuri episode ya 3 ufise iguyi postingira canke aho ibikorwa bihereye nto ca ndayipostinga ko ari ivyuma nibisezerana kabisa biba binagoye yani giye akavura kagwa ugasanga nyine haba ikindi kibazo cyangwa ufise tundi dukorwa kubera ko umuntu afise abana cyangwa afise umuryango hari utundi dukorwa tuguma tumufatira kabisa nuko reka rero tugushimire ko nawashoye gufata umwanya wawe ugashika hano ugafata imyambarire yawe ukayambara isa neza ukambara umwanya utari muto kugira kumbure dukorana ikiganiro ukaza hano nivyo agaciro reka rero abakunzi ba Star TV tumuha agaciro nawe kumbure dukore sabone dushigikira ibikorwa vye muri rusangi dutangure kubiraba no munsi ndatangura kuraba statistike ziwe ninamara gushira ko ikiganiro ndabe ko hari cyo mwakoze koko abantu ijana na ibihumbi 106 muri abantu benshi cyane iyo bavyakunda no bimurira iwiwe mbwa ariko nanje nkabagumana batimukire wiwe nanje ndababure tukabagumana twese reka renda gushimire cyane Fabiola ku mwanya washoye kuduhereza kumure kwera ko ari ryo rya mbere uje mu bwami bwa Star TV nimba ari ikintu wifuza gusaba abakunzi ba Star TV karibu cyane umwanya n'uwi wawe ndabashimiye cyane ego murakoze ku mwanya mwamaye kandi ndabashimiye no kuba ko baradukurikirana mumfashe ego mumufashe dushikane ibintu vyiwe kure dushikane ibintu vyiwe kure kubera ko bavuga ati iyo uri kurakora ubona ko hari abantu bariko baragushigikira bariko barashigikira ibikorwa vyawe uragira n'intuzenya n'inguvu zo kubandanya ukora ukavuga ati kumbure sindiko ndatamba nirorera sindiko ndakina nirorera ndiko ndakina mfise abantu bariko barandorera niyo ugiye gukina match ahantu ukabona nta bafana babibishe iyo uri kuratamba tamu ariko arakuraba babibishe ariko uri kurakina uri kurakina ubona ko hari abantu bariko barakororera biraryoshe cyane ukabona ko hari umuntu avuze ati bijya bintu wakinye ni vyiza bimeze neza byarambaye ko byose twatwifuza yuko tubibona na support irakenewe niba ushaka kumutamwe iyo envelope yimutemo kugira abona amafaranga yo gukora nuzenya shooting ya cinema kanaka no kuriha
abakinyi yaba ama déplacement bagufungura ni vyinshi baba bakeneye so Imana ibahezagire mwese muko muradukurikirana amazina nje ni Starboy the Ship thank you so much murakoze cyane gose ngiye gushira link yiwe ngaho muri commentaire cyo ndayipininga hejuru kumbere bize kora kugira uyijemwo ukoresha abone uraye n'ibikorwa vyiwe muri rusange vyose ivyo yakoze ariko bitavuze ko uza kubirabira umwanya umwe buke byose uzobirangiza kandi ubirabe neza cyane mu mutekano nangere Imana ibahezagire thank you merci